Yo mi people show boy Adronis promoter wa musore wanyu wa musore yagarutse nkuko mubona rero uyu munsi turi mu ntara ya Kayanza turi ahantu bita kuri Auberge ya nibaze ko abantu muvuka mu Kayanza murahazi ushobora kwibaza ati twaje mu biki ya turi kumwe na Burundi Nkunda Company ya company menyereye gufasha abantu bagiye batandukanye mu mico kanaka kugira ngo bateze imbere impano z'ugwaruka impano zigiye zitandukanye rero nkuko mubibona rero uyu munsi turi mu Kayanza murindire gato yama murabe ivyo tugiye kubazanira ingene bimeze ya utaragira subscribe kuri Ndaha TV genda ugire subscribe wambere ngero ufyonde kajya ka kengeri kari ku ruhande kugira ngo ubandanye dukurikirana umwanya wari wose ciao ciao. Data mwizina Yesu Kristo turagushima kuri Imana uri muri kino kibanza kuko niwashimye zubatswe n'amabuye cyangwa amatafari warashimye imibiri yacu kugira ngo uze wibereho turagushima kuri muri kino kibanza ibikorwa byose bifise inzira imwe gusa kugenda bitonda bija imbere kandi bigenda neza muri kino kibanza turaguwe neza kandi turakingiwe muri kino kibanza byose bikomeza kugenda neza ndaheza izina ryawe ko nawe usa nawe hari amahoro muri kino kibanza hari umutekano udasanzwe muri kino kibanza uri muri kino kibanza wese agugari umugabane wacu hari urutonde rwiza muri kino kibanza urakoze ko byose bikomeza kugenda neza n'ikwaje cyateruka kera amatanguro y'isatara abahamwe kirashitse turagwaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen. Amashimeshi ku Mana yo mwijuru nako nyuma yo kwereka Uwiteka kino gikorwa kigiye kubera hano twagira dusabe uwarongoye urongoye Kayanza Kids ashobore kuza hano yakira abatumire bavuye mu gisagara ca Bujumbura kuko we n'umusangwa ni ngombwa yakira abatumire mufashe tumukomera amashimeshi. That's ibintu byo gufata nyine imodoka mvuje urumva ikibazo gusa turashimye ko mwaje kutugendera turashimye cyane kabisa ko mwaje kutugendera ari byiza rwose kugira turaza kubakira tubereke impano zacu kugira ngo ze gutwenga naho numega mwakanye bamumega barashavuye sinzi na barongo sinzi gano turabakira gusa turabakira rere mu mwanyuza sinovuga byinshi turaza kuvuga gusa nyene welcome mu Kayanza turabakiriye cyane rejo muzogaruke rejo mwimve nko muhira kabisa yego kumego murakanye gabasha murakanye ariko harakizuba kugira ngo mwereke yuko mudakanye mukoma amasimesi numve asimuke yego ndabaramukije cyane sishimye guhaguruka kuko muri mu mwanya naho mutwakiriye natwe tubanze twabona akanyota hanyuma ikitugenza murakimenya ariko kimwe mu bitugenza twifuje kwicarana namwe nk'uko mubibona dusangire nawe hanyuma ibisigaye murabimenya murakoze cyane dukanye ahanini imana yaduhaye kuko ndizera ko umuntu wese afise Imana yamugabiye rero turi hano twaje by'ukuri twiteze ibintu byinshi kandi twiteze ko tuzakugirana ibihe byiza
mwakoze cyane kandi kudutumira mwakoze mukamera amashanyarazi Yesu ashimwe cyane umva nimuvuge amen ndasubira mu Yesu ashimwe cyane et voilà c'est ce que je voulais. Assalamu alaikum kwa Islam. Wa alaikum salam. Ya mama ishatuzanye hano ndibaza mwakibonye twaje gutembera urwaruka rwa Kayanza cyo nabitambuye kera barazi indirimbo yanje yitwagura ngene bayitambye bakanyukuye sana nyene murarenze mwana mwikomera mashimwe sana so shimire kandi n'abaduhaye buno butumire bakatwizera tuze kuba kwifatanya nabo kampani yanyu yubahwe vraiment hama n'abatwakiriye bose abo turi kumwe abajournaliste bari hano amakamera yose ari ngaha Imana ibahezagire muvuge amen none amen musubire mu amen amen utayivuga arasohoka vuga amen amen urakoze cyane rero kageze ngaha Aratangura Pascal.
ndabaramukije kandi ndibaza yuko presque mwese murashobora kuba muzi ariko n'abatanzi bashasha nitwa Digne Delicia Ndayiragije nsanzwe ndongoye Burundi Nkunda Company kugira ngo abandi umujournaliste kuri TGFT ndakora n'ibikorwa by'UMC n'ibindi byinshi ariko uno munsi naje nk'umuserukira Burundi Nkunda Company uyu munsi igenekerezo rya 2022 ukwezi turimo 2021 naje jewe jenyene ariko naje na groupe yanje ariyo Burundi Nkunda team kandi bose bari hano nashaka yuko begera kugira ngo ndabashikirize ijambo nyamukuru ariko begereye no munsi Burundi Nkunda Company yagendeye intara ya Kayanza kugira ngo dushobore kugira icyo navuga ati kutemberera nk'uko muri Burundi Nkunda Company muzi ko dufise ibibondo Burundi bw'ejo abana basanzwe bafise impano zitandukanye rero tukaba twaramenye yuko mu ntara ya Kayanza hariho ahandi hantu hari abandi bana bafise izindi ngabirano ndavuga ati kubera iki abana b'iwacu tutorajana bakaramutsa babandi bana bandi bo mu Kayanza rero twari twifuje ko twoza twicarane nk'uko mubibona hari amazi tuyanwe nk'uko yabonetse dushimira Imana icyo gufungura dushima Imana ko cyabonetse ariko hanini kwari ukwicarana nabo kugira ngo tubonane sinaje gufasha kuko sinoronka icyo mfasha abantu ariko navuze ngo ndaje gutemberera abantu bana ikindi naco ibintu byinshi dukora muri Burundi Nkunda Company turafise n'igisata cyo kumenyekanisha ibintu nkaba nari nagenye marene wa evenement ariwe Datiye Uwimana ndabasabye mwese mukomere amashi kubera ko ndazi yuko iki gikorwa kigiye gushika kuri cyane ndashimiye na paro wa evenement Bifes, ladies first. No boy. Ladies first. So they can actually na pare wa evenement. Ari we Bifes on from Komera National. Hanyuma igikorwa nyezina novuga yuko kirasa nk'uko turiko turakibamo nk'uko mubibona twasangiye ariko kandi hanini nanifuza kuyaga n'abana bana nifuza kuyaga n'abana nashaka yuko nanifuje yuko noyaga nabo umukuru wabo ahari sinzi ko ashobora kumfasha agahaguruka simize mu Burundi nkaca nibaza ko mengo baca bantiye barambaza twowayize university nabwira ati kanukuri barambwira ati nta kibazo se hano rero amashuri ntahera ukuvuga ngo icyo nshatse kuvuga nuko urashobora kuba warize ugashika mu gatatu ugaca ubonye ngo urahejeje ariko na cyane cyane yuko muzi ibyo gukora isunga abana bakiri kugira ngo bakurane ibintu bimwe bimwe sinifuje yuko mukurana impano gusa ariko mukurane n'ubumenyi na cyane cyane tuzi yuko umuziki w'Uburundi turawuzi twese turetse n'umuziki n'impano izo arizo zose nta mpano ishobora kukugaburira nta mpano ishobora kugukorera byose mu gihe nawe atakindi kintu ufise uri kurakora aya so nashaka nsabe abo twagendanye bamfashe twadukaye uko tungana kose dushime hanyuma ndasaba kugira ngo umurongoye Kayanza Kids ashoboye kumpa urutonde rw'abana biga n'abatiga kugira ngo tumenye yuko mu kwezi kw'icenda bose baja ku ishuri ndabibasabye nk'uko sindaba umuvyeyi ariko ndi umuntu ushobora kuba mbabara iyo mbonye umwana atariko ariga mu gihe ari ibintu byari bisanzwe cyane rwose kugira ngo umwana ashobore kuja ku ishuri ibintu na twebwe ubwacu twoshobora ariko twishoboza twenyine tudafise abadushigikira ndashimiye bivuye ibwina mu mutima abantu bose bagize icyo bakora kugira ngo kino gikorwa gishike hano mubibona nongera nshimira abantu bose bari hano
ku byubahiro byanyu ndabakengurukiye cyane rwose nongera nshimira kandi mama wanje na papa wanje muri bisanga ababyeyi wanje baramunda cyane rwose sinzi ko mumubona afande ariko arakura amasahani iremboko hanyuma nashaka bankorere ako kantu nari ndababwiye kugira ngo dushobore kubahereza ikaye ya Burundi Nkunda Company nk'uko twabibemereye yuko tuzama dukora amakaye ku banyeshuri si ukuvuga ngo ndayibahaye kugira ngo mwijane ku ishuri ni ukugira ngo muze mwibuke yuko Burundi Nkunda Company icibifuriza muri uno mwanya ni talent ibangikanijwe no kwiga atari talent gusa yigendera mutariko muriga hama muri uko kwezi kw'icenda niho tuzoba tuje mu gikorwa nyezina cyo kugira ngo abo bana dushobore kubambika ku ishuri abati murakoze cyane ndifuza yuko urongoye Kayanza yo barabinkorera murakoze cyane arabizi yuko twaje tuva kure ntitwari dushobora kwizana ibintu byose nk'uko twari tubyifuza ariko kandi si uko twari dufise byinshi ariko muri duke mubona muze kutwakira niko tureha urabona ko ntari n'amaguru muremure rwose hanyuma mu byo twagerageje kumenya kuri Kayanza Kids twaramenye yuko muri abana beza cyane murengeye no kuba n'abana beza mwarangabiye n'umugabo Maman chérie ça va Moïse ça va ndabera ku musheri wanje yitwa Moïse nagabiwe na Kayanza Kids murabubona Moïse sawa Vagute kufise umusheri w'umusigo yumva neza ego hanyuma nk'uko twari twemeye ibintu byinshi cyane ariko kandi twaramenye yuko muri n'incabwenge mukerebutse twarashoboye kumenya yuko mworoye rero ntitwari kuzana uruhongore rw'ibintu cyane ngo tuzane inkoko imwe tuze tuyikoreye cyangwa impene imwe ariko twifuje yuko kano kabahasha nubwo ari gatoya muze murabe igitungwa kimwe cyangwa bibiri cyangwa bizovamo bivanye n'ibyo mwifuza korora muze muvuge ati hariho Burundi Nkunda Company yaciye hano iraduha kano kantu rero reka tugire natwe icyo dukoze kugira ngo ejo kaze katubyarire umusaruro ndibaza yuko niyo ari impene imwe cyangwa zibiri zikabyara ndibaza yuko bizogenda biduga bukebuke musange mwese mwakwiwe ndibaza yuko ari gato ariko mukakire kuno kandi mugashire ku mutima ushiyo hanyuma nari nifuje yuko abana bomera nk'abatonda ngaho oya kugira ngo dushobore kubashikiriza ibindi murakoze
Yabakunzi banda TV nko mubibona muri kano kana turi kumwe na Bface on the floor, Rap Yuda, Rap Goliath n'ibindi. Bface turakura mukije. Akora mukije nanje. Bface uyu munsi turi mu ntara ya Kayanza, imwe no mu ntara uvamwo aho Burundi Nkunda Company yoba yaje gushigikira impano z'abana canke impano z'ugwaruka ruri muri Kayanza. Ugerageje kuraba mbega Bface iki gikorwa kivuze iki kuri wewe mu gihe caje no gukorerwa mu ntari wanyu aho basanzwe bakumenyereye? Ni igikorwa ciza kubera nanje nama nabikoze n'abana mpora nshigikira. Nibaza ko ndi no mu ba responsable babo kubera ko ibintu bakenera byinshi ndabimenya, ivyo bifuza gukora ndabimenya. Urumva nabitanguye kera vraiment mutarabamenya. So rero nibaza yuko nanje nagiye kubona twaronse abandi bantu babashigikira nkuko nyane. Ego Bface watanguye kubafasha kera, ariko nkuko vyama umuntu umwe wese hari gihagera ahantu akumva yuko hari ukuboko kundi muntu kuba gukwiye. Mbega urabona yuko byose bimeze bon canke urashobora kuvuga ati umuntu afise uwo mutima wo gufasha arashobora kuza agashigikira ico gikorwa? None deja bose abana navyaye kandi nubwo nabavyaye abana nabigihugu. Urumva rero umuntu wari we wese yifuza kumva ko yobashigikira kuri izo mpano bafise, bumvise ko harimo n'abatiga, harimo nabiga. So je mu byo nshaka nifuza ko bose no babona bari kwishure, nkabona babayeho mu buzima bwiza, iyo mpano yabo ikababeshaho. So nta kindi vraiment gisumbice. Bface abantu ntibashobora kuba biyumvira ati ashobora kubafasha bari abana kubera ko bava mu ntari imwe. Mbega uwo mutima canke urafise projet yuko uzofasha n'abandi bava mu zindi ntara izarizo zose zitandukanye canke nabo mu Kayanza bonyene? Je nama nabikoze henshi vraiment, henshi kabisa, kubera igihugu mvukamwo nta na hamwe ntafise abafana, nta na hamwe je abanyagihugu batankurikirana. So ngiye kuraba mu ntara yanje urumva ho no wanihenze kubera barundi bose, urumva bose nabi wacu nabi wanje nduwi wabo. So nyene nibaza ko gufasha utoraba ngo ni naka na naka, none muri bajya hari uwo tuvukana rimwe no. Yes, nje ituma rero je ndabikora kubera ko numva ko nkire kubikora nyene supporting igikorwa. Turagushimiye kuri kano kanya duhaye, twongera tugusaba akajambo ushobora kubwira abarundi bose muri rusange kugira ngo bagire ico bakoze kuri bano bana mbere n'abandi bana bari muri situation nk'iyi. Je no hamagarira umurundi wese gufasha ico ashoboye gutanga, kubera ko gutanga ntibisaba amamiliyoni, bisaba gusa umutima. Umuntu naho yo gusaba amahera yo kurya canke akagusaba ico yambara, nibaza yuko vraiment ari ibintu vyiza kubera ko akarizo kimeneke gahambije. Tusaidiane, umuntu wese afite icyo atanga gitange, kubera twese turabahita, abafite amamiliyaridi n'amamiliyoni barapfa. So rero murajya ufise yatange, hari habifuza yuko bafasha, hari abamaze kukwitura, ntuzura batera akagere kubera aha kwisi nyene ni do passage no. Yamana turagushimiye. Naye ndabashimiye gose. Bakunzi banda TV nko mubibona uyu munsi rero turi kumwe na DJ Ori, nawe nyine ari muri bamwe baje gushigikira aba bana bafise impano zigiye zitandukanye ngaha mu ntara ya Kayanza. DJ Ori umeze neza? Meze neza no kuri ko nkihema ni bonda shima ya DJ Ori, wiyumva gute kubona waje gushigikira zino mpano z'ugwaruka mu gihe tuzi yuko abantu benshi bakunda kuvuga ngo abaririmbyi baragaranga biki nibiki, ariko tukaba tukubona ngaho uyu munsi? Kuri jewe nshoboye gufasha n'iteka kandi mba ndabishima, je vraiment byanjoheye cyane kubona ndi muri kino kibanza. Ego nico navuga. DJ Ori, nubuhe butumwa ushobora guha abaririmbyi bagenzi biwawe bogira umutima wo gufasha ugwaruka rugiye rutandukanye nkuko namwe mwabikoze uyu munsi? Novuga ni ico woburi uno munsi sikubw'inguvu ziwawe cyane, mugabo ni kubw'ubuntu munagirirwa. Rero nimba ari ico ushoboye gufasha mu buzima urashobora gufasha, nico navuga. Ya reka tugushimire DJ Ori, turabona yuko umwanya uri kurabareka. Nanje ndabashimira cyane, murakoze.
umwanya turi kumwe n'umwe mu barongoye uyu mugwi wa Kayanza Kids yeah? Yes, of course. Ego Kayanza Kids yoba yatanguye ryari? Kayanza Kids yatanguye heze umenga amezi k'umunani umwaka nurakwira neza nurakwira neza twatangiye mu mwaka uzume mu kwa gatatu mu kwa kane uko urumva umwaka uraburamwe ibintu mbega wewe nk'urongoye Kayanza Kids abantu bakeneye kumenya ubu muntu arongoye Kayanza Kids yitwa gute mbega iciyumviro cyo kugira ngo akreye Kayanza Kids yavuye he cavuye he ico cyumviro aciyumviro urumva cyavuye mu gufasha kubera je nka je ari jewe sinoronka ivyo nzoza nabafasha misi yose ahubwo ndabereka kungene wohiga umuntu kwa ntuguma muhisama kahubura muri honge nagenda kuyiroba muri Tanganyika je nabonye ati turashobora gukreya tukagira ibintu bya dance tukabo abana bakabona kungene bababona tarazabo kandi bakabafasha nyene biciye mu mpano zabo abantu benshi urashobora kwibaza impamvu wowe uri kurabafasha yuko mwoba mwarabanye mwibarabara nkuko bavuze ati nabana batagira mikoro mbega ubwo buzima bwa bwarakubaye ko canke waravye ubuzima bari muravuga ati ndashobora kugira ico nkoze urumva nk'umwana yakuriye mu muji hari gihe muhira bakwirukana ukagenda ukarara nko mwibarabara nk'imisi ibiri urumva ubwo buzima buciyemo kandi nta mwana numwe mu bana bose bakura nta mwana numwe atabaza ubuzima bw'umwibarabara hari gihe bakwirukana muhira wakoze amakosa kagenda ukarara nko mwibarabara nka kabiri ubwo buzima ucubumenye kaje nakunze gukurira hanze basi ibihugu narabona ibintu bimwe bimwe ngene bigenda biragenda urumva ubuzima mba nabuzi hajura ubusa burya ni ikintu kiba dash inzara burya nimbi cyane mbega muri Kayanza Kids hoba harimwo impano zimeze gute no gutamba gusa cyane shari impano nyinshi cyane harabazi ibintu by'amamashini bazi kudija hari nabazi ibintu by'amakamera byo gushuta ba DJ harafisi comedy harabazi gucapa harabazi kuririmba harabazi urumva hari tara zose niko novuga nkabazi kuririmba mwa mufise babarabaye harimo umukobwa najewe nuko nyine ntagaragaza ndazi kuririmba ya duhere kuri wowe nyene tukiri kuri wowe nyene akapera y'indirimbo yari yose ushaka yiwawe okay je ndafise indirimbo imwe gusa nuko nabihevye kuririmba akapera Chewere manye tondarushe n'amagogo yo mwiyizi jendarushe jendarushe turarushe tucho n'amacungu jewere manye to ndashavuruka mengo wankirije na mucumu ntwaturarira mwibarabara niyo mpamvu turi birara bashiki bacu birirwa baririzariza abandi basama amada mwana utagira abavyeyi nkoni za buri musi mugoroba nkozi kosa n'abandi bana nkubitwiza akabwana yeah yes bakunzi bandati nko mwavyumvise muri Kayanza Kids ari impano zigeze zitandukanye batubwiye ko ngaha ku ruhande naho hari undi muririmbyi asanzwe ari umukobwa mbega turakura mu kiki nanje ndabarakije ya usanzwe uririmba mu mudihu yuhi je nkunda hip hop ushobora kuba ufise indirimbo zimaze gusohoka canke n'izuki candi oya ntabwo nzifise ariko nizo nandika ariko nibaza ko abagenzi biwawe hariho zimwe bamaze kumva zimwe umaze kubumva umunwa ya tubwire ko rero kugira ngo na wa muntu yarafise akaryo ko kugufasha avuga ati uriya muntu numva afise impano tukana Bface nibaza yuko musanzwe muzinanye arashobora kubafasha muri izo mpano zanyu tugende rero nakaririmba kariko kose yumva Yo, Young Fix, the best rapper. Hello, ndi kumwe n'inshuti zanje, mba numva ntesasana nabanje. Ivyo nkora ni danje, ukomeze kose ndihagije. Naje ubwanje ndiyizi, ivyo nkora mba ndabizi. Sinzi impamvu nifata nk'intwari mu bakobwa, nifata nka OG muri bose. Ivyo nkora byose mba ndabizi, sinzi numva byose babavuga. Sindifata nk'ikira, nubwo bafata keshi bakanyifata nkuko nari. Birambabaza kuruta, mamuza munyegera. Murababwira muze muvuge ivyo muzi kuko uko mukomeza kubivuga mba numva ndabafashe no bamena amajigo mukaza muvuga ivyo muzi hasta
yababwiye yuko mumuvuze nawe arashobora kubakuramo amajigo mbega nike igitigo murapeze waje wakayanza no bamena amapave bakaza bavuga ivyo bazi ya mbega Bifesi nike kintu usaba Bifesi kubera ko asanzwe ari n'umuririmbyi nike kintu umusaba kugira ngo afashe iyo mpano yiwawe naho asanzwe wafasha mu bindi bigiye bitandukanye niki umusaba kugira ngo agufashe muri iyo mpano so jewe icyo numva nobwira Bifesi nyene afashe gusa nawe nyene yaramaze kumbwira yuko azomfasha muri muzika yanje nkagaragaza impano mfise ya hip hop yambwiye ko ariko aravyiganye nazombwira umunsi umwe ndibaza azombwira wande ya turabashimiye natwe turabashimiye nkuko mubibona rero uyu munsi ndabazaniye umwe mu bantu musanzwe mumenyereye mu yindi shusho ariko uyu munsi ndamubazaniye mu yindi shusho jewe nashatse kuyibazaniramo uyu muntu nkuko mumubona bamwita Wetu nibaza ko abantu benshi muramuzi Wetu mumuzi yambaye impunzu zisa n'izigizene ivyonya murabizi ariko rero uyu munsi ndamubazaniye Wetu ari umusivile Wetu turakora mu gihe Imana ibahezagira cyane bwanwa buri oyo no musangombye kwigira umuntu nko wano wari mwisi Wetu ubunya yuhindiye mu ishusho y'umuntu numvise akazi ko karavuga umuntu umenga nje no abandi babangamira cyandoroha gusa nzanabwira umuntu wese mu gutwa ati Imana niyo nkuru nta waraje mu bisi ntibigeze bakumenya nuko bimeze kuko na Yesu ntibamwebaha uyu munsi Yesu yaje mu Kayanza cyane Wetu yaje ku Kayanza ni Wetu yaje mu Kayanza kuko Yesu wewe arandenze Wetu abantu benshi barakumenyereye uri kurakina amafilme amakomedi wawe bakakumenyera mu yindi shusho kubera iki Wetu adakunda kugaragara mu ishusho nk'iyi y'inyajeyo ndagufashemo bon kubera ko biragoye no kubera ko mvumbuye kandi ukabavuganye n'abanjejwe bakantagika kubera ko simbikunda cyane kubera ko abantu turagayana babizi bambanye nambaye guhesha nk'abambaye meze uko baje ngo Yesu ngo arameze uko orke bakibagira ko Yesu nimba ari yambaye kujya yari ga generation ya hariya nogira ngo Yesu agarutse donc basemweze gisabo agarutse yambaye kuriya yari yambaye nibaye ngahe bamwubaha nibake generation y'abajya abantu bari bambaye ubusa bagarutse yambaye kujya nibandi babubaha bakubitaho no kuvuga rero ko naje byasaba ko nambara nk'abantu banga kugira ngo dushobore guhuza raison ya Wetu twakubonye waje gushigikira igikorwa kimwe muri company zisanzwe ziriko zirafasha ugwaruka rugiye rutandukanye iyo nayo si yindi ni Burundi Nkunda Company mbega Wetu kubera iki washimye kwifadikanya na Burundi Nkunda Company uyu munsi Burundi Nkunda Company nukuvuga nyine title yabo ni kintu gikaze cyane Burundi Nkunda genda mwene gihugu w'i Burundi kandi umundi vya pio hari abantu benshi bavuga ngo mukongomani bivanye imiterero canke se imiryango myinshi imwe ariko genda mu Burundi original komanda ikintu sisembwa kuvugire kuri Ndaha TV umugabo genda mu Burundi original pire no kuvuga impamvu naje gushikira kuko title yonyene irakazi kandi ndetse no gukara bakaca baza gufasha abana batishoboye donc urumva ko ari ikintu gikaze cyane kuko twese twaje tuva kure bisako dufatana mu nda kuko niryo ragi ry'abarundi nazo imyaka n'imyaniko muze mwibuke yuko abarundi dutegerezwa kuguma kwirage muzogenda ubusa muzokwicane muzogirani mugabo mutazibagira yuko Uburundi canke abarundi mugenzo wa mbere ari ugufatana mu nda ya Wetu ni tugufata nk'umwe mu bantu bagize entertainment y'u Burundi nubuhe butumwa woha abantu bose bari muri entertainment baba baririmbyi baba bacafti baba bakomedie nubuhe butumwa wo bakugira ngo igihugu kibone yuko abo bantu hari akamaro bamariye abandi bantu batari muri entertainment bari mu buzima kanaka bugiye butandukanye bon ikintu cambere ubutumwa notanga nuko twakundana kuko gukundana ni ikintu cyambere cyamye kigira navuga urukundo kuri basokuru uretse na gutyo kuko mu bindi bihugu bakundana bagashikana ku ntambwe zitandukanye twebwe natwe n'umuntu agize ngo aragukunze ni hypocrisie donc ari prokito umuntu gasanga nashekara mu marira orike naho gomba wandike ucape ku mpango zitandukanye isi Ndaha TV ugende uzunguruke Uburundi bwose uge Ndaha TV mpango zose z'Uburundi ntuzovoma atarukundo rurimo nagene saberero abaririmbye abacafi aba comedian aba journaliste tumere gutya
kuko ubumwe buryoha buri kumwe bice bisa neza. Turagushimiye kuri kano kanya duhaye. Urakoze namwe.